Ona je ugira ikirore gaha umviriza kwanza ndababarire jenje kura Siva murafitaniye program jese programme gusa jenje gutora ivyi wanje apana program uracyakora muri waka jese nkora muri waka nkora muri inyishu meza umviriza sohoka umviriza man sohoka we umviriza maze Kura gusohoka umviriza jenje gutora imashini yiwanje watubikije ona niretesha kwa watubikije kiwe maze umviriza Jesse kwanza kamera glass ndio kamera sohoka man mani Ndaenda hariya. Akarisha muri wa Sali bakunzi ba inyishu media bakunzi ba Ntare G murakomeye aho muri hose murameze neza je meze neza nkuko mubibona ndameze bien sana hama kuri no munsi je nainje muri Wakalayi TV nanje muri Wakalayi TV gutora akamashini kiwanje murazi je sandwe nifite imashini nkunda kugendana ya laptop iyo mashini rero je nayimutije manager Silva ndamutiza imashini yiwiwe ebana ndavuga ati je vraiment titora imashini yiwanje ugende kubera nayimutije yari yambariye kafisa ka program ashaka gukora je ndavuga nta kundi umugenzi wanje je ntaribi ariko je gituma je namubariye Beni tuje twatsa kamera ngaha singiye kuvumbura singiye kugirane ndabizi muri Wakalayi TV haya abakozi nagiye tutameraniye neza naragerageje kubasaba ikigongwe ariko ntibigeze bashaka kuntahura narabasabye ikigongwe bishoboka nkuko mwayi musanzwe muzi je ndumuntu ashwana narabashwaniye n'abakozi bo muri Wakalayi TV ariko je nshimye kwatsa kamera kuko je ndaza abakozi bafitiye akabifu karaho rero jewe nakije kamera ibiza kumbako mubibone ndazi murankunda kandi muranshigikira sana Beni twogenda ngaho indani ni muri rupangu rwo muri Wakalayi TV uko murubona haruguruye avengende vraiment ashibiza kumbako murabona na ya imodoka sinzi umuntu bayihaye vraiment yini Wakalayi TV niyo ngiyi biza kumbako Imana ifashe Imana ize gucana bebasha manze kudodo nje nga muri Wakalayi TV nje kuraba Silva je namutije imashini yiwanje ariko nashitse Beni usikate kamera vraiment mie juna jwa watu wa Wakalayi TV tuko nao beef hola wazee wa waka wazee mumeze neza Silva ari mimi naingia hapa na kuya kumtafuta Silva jewe nje kumviriza Jesse nje kugwana urumva je ugira ikirore gaha umviriza kwanza ndababarire jenje kura Siva murafitaniye program Jesse programme gusa jenje gutora ivyi wanje apana program uracyakora muri waka Jesse nkora muri waka nkora muri inyishu meza umviriza sohoka umviriza man sohoka umviriza maze kura gusohoka ngaha umviriza jenje gutora imashini yiwanje watubikije ona niretesha kwa watubikije kiwe maze kamera glass umviriza Jesse kwanza kamera glass ndio kamera sohoka man mani Ndaenda hariya. Akarisha muri waka bintu wataye ngaha ni biki hariya sohoka Vera na gishwana rero utagishwana ukaze kugwana ngaha uragusohoruka umviriza mani Jesse nkigwana ibintu byo kugwana je narabihebye kura hayo makamera hariya
genda umviriza Genda kwa hariya. umviriza kwanza Sohoka, genda. raba nk'aba bantu vraiment muri ko mufata nabi muri Sinzi utera akajagari ngaho. akajagara ka Utubuza ukora. nje nitonda mu bwitonzi ntangere kuhamera. lakini sasa Reka kunkamera. Reka kunkamera. bakunzi banyinshi media mwabonye Genda. umuntu yitonda Genda acha hariya. basi nigonge Kintu urondera ngaha ni giki? sasa mwe mnazimisha kamera ile si kamera pale Urondera iki ngaha? je ndondera silver gusa jami asubize Murafitanye programu asubize no akamashini kiwanje ni Yaguhereye hehe ngaha muri waka? Kendo utuja kumurama hiri Aha, muri wakari, tumurama imashini iwe no hati ona ntare mani Ona bro, zina kamera bro. jiki namubariye kwanza yatse kamera hani ibi vyose ibi ndavyereka kwanza boss wiwanyu kwanza Wiwacu. Ahubwo mushira ubunyani yawe. ndabimushi none nico gituma je nakije Uje kamera utubuza ukora akazi ngo akaza kaje je Bosi nababuza wacu. gukora maze amukore mwaca Ni ibintu kamera hano yiki. Ndayiti nese ngiyo miliyo bacha kwirukana ro ku kazi nirudishiye maze musubite genda umviriza Ibintu wagirira Ntare. uravyibuka. umviriza je ndavyibuka Ibintu wangirira uravyibuka. lakini nikomba musama birisha Ibintu nagusavye wangirira ikigongo birahera nagusavye ikigongo Ibintu wangirira birahera uravyibuka wewe. sasa nataka nipige Ibintu wangirira uravyibuka. Benusha ora kuba mupore kuba kwitonda bwabo ndi Basi nikibizana kuva ngaha urahava cyane ntuhava. sasa mimi siwezi toka hapa bila kubera mwebwe camva ngaha Rero ndakubwiye uve. je simva ngaha kubera mwebwe ngako umuryango rero je hari Iye uve ngaha ugende. nje he genda hari yibi ona ivi bureje simbe muri waka ivi je ndi mwibarabara Uri ndi imbere ngaha urugabo imbere Rwanda gwiwawe Hanihe. urupangu gwiwawe Hanihe. hanihe bitu nawe umuntu yitonze rero yo kwitonda no kumuhonyora mu monyo Genda. ndagukubita nawe nabihevye ibintu byo kugwana Bisubire vya umviriza nawe nabihevye ibintu byo kugwana nobere Nkubita. akagati pe nani kurukamera Nkubita. umviriza ko Mali urataha cyane utaha. Urabaga cyane. maze murabona ibi Genda. bita genda Boshi genda. maze ape mwabonye ko mwebwe musigaye mudafise indero sasa mimi nikirudia utanifaa nini Uracari kuragaruka. shani ni Ntare yitonze vraiment bakunze banyinshi media murabona ukuntu abantu barondera akavu je naritonze genda hari Mali urashaka kuzinyoka. kamera bakunze banyinshi media bariko murabona ibintu biko birambaka n'abakozi ba Wakarayi TV nange kwitorera akamashini kiwanje murabona ibintu bibaye ama Ntare ngo n'umuntu mubi ngarashwana ngaragwana Benusha biona usibizi nivyo je ndazi akese arabirukana no munsi bakunzi banyinshi media murabona ibintu bimbaye ko abakozi bo muri Wakarayi TV je narabasavye ikigongo birahera lakini hivi wakiniona ni problem je barambabaje vraiment bisira je naraba nk'aba bana bose ariko baranda umuntu muzima nkanje je narabihevye ibintu byo kugwana mugabo aba bakozi bo muri Wakarayi TV nibo batanguye ibintu byo kuza barasubira baze baragwana ishabahumba musama batu bote lakini paka hivi abataki Nai probleme Beni Tera bari niumiza ba je nayitonze ibintu byo kugwana vraiment je narabihevye ariko je simboneka ikindi ibintu abandi bantu baguma bazana ibintu byo kugwana vraiment Beni mimi naona tu nishaumia mashini yangu mimi naiheba naimuhebea silver ashaka zoyinzanira muhiyo ko naenda kuishika tu kwa amani na kwa upole lakini bananionyesha kanyamuji akana kanyamuji banyeretse muga je sinzobihora vre nuko narabihevye ibintu byo kugwana je sinzosubira kuza ndagwana Sami arama hote vre Beni kata tu kamera tu